kwijob bakunze Pam Channel TV ni wa mwachegano cyane kwijob kigano kitayari kiri fresh kigano c'abanyamyuga murabibona namba nishikiye bandiko ndoza akazi gasaba ubwenge gasaba n'ingufu uyu munsi rero twashimye kugendera abantu bitwa ababorayi uko mubibona namaze kwambara teni ni kuri Pam Channel TV gumana natubwa mumenye byinshi jereke akazi basikanze bakora kwijob tuko tayari. Tio bwana ça va meze neza ngaha ndashima dukora kwijob de nawe meze neza ndashima ni sawa ko tayari cyane gose yego ati Dio bwana jesha kuba ndakuzi yuko uri Dio bwana nyene mugabo abakunzi banje ba kwijob bakene kumenya amazina yose y'umuntu mba natumiye kwijob. Murakoze cyane bo Dio bwana iryo nizina bamenyereye ngaha mu kazi ubundi bwo ababyeyi banje banyise niyo saba Ardes ego usaba Ardes ego tugusanze kwijob ndazi ijob yose ifise ukuntu itunganyijwe ngaha kwijob yanyu mwebwe nk'ababorayi mushika sangapi mbo ego murakoze cyane uvuga yuko abantu ntibazenduka kumwe mugabo sizere n'inusu y'agatondo mamuri ngaha baturi ngaha kuri tere mwishikira kuri aha nyene umukiriya kandi abakiriya barabizi guhera sizere babari ngaha sizere n'inusu cha dutangura ibikorwa umva umukiriya nahazinduka sizere ashaka kuduga ruguru akaduga kiwe mugana muka nyeruye neza ego neza cyane okay neza cyane kuvuga yuko umuntu aje ngasizere asanga akaduga kari imye ya gatondo asanga abakozi bashitse gushika tumutunganiriza ego tukamwogereza ego dushaka kumenya rero mukiva muhira mushitse ngaha ava yuko mwozize imodoka zose mutangura gukora iki bo ico duhera ko turaza tukitunganya kwanza tukakora isuku kuko tuba twatashe bwije tukakora isuku tukakwimbuka iteguye neza umuntu wese akaraba yuko umwambaro wiwe umeze neza bitayari nyene bitayari akanyuma kishanja na uniforme y'akazi agashirako hakano je ngenda kubaza akazi nakuborayi kavuye uko aho nose ugiye koza imodoka umuntu azabaza ati ngo nta muborayi wondangira hakanama mwagize mavuga ati twituku canke mwese mwasanze mugahurizako mbo je numva ibyo biratahuritse cyane bavuze umuborayi byavuye mu muco no kwita kubora nukoza imodoka kuyoza neza ivuga kubora ko musa rero acha dusanga iryo zina ryaje nyene umuborayi yego Dio bwana ndashaka utubwire rero winjiye gute mu mwuga w'ububorayi ndashaka utubarire ingene wawinjiyemwo eske uko wowe ico ukora warize byatugenze ndashaka ko umbwira ukuntu nyene wawinjiyemwo. Murakoze cyane yego kuntu jewe nawinjiyemwo kwanza nari mfise kwanza niveau humanitaire koraha murakoze cyane niveau humanitaire umusa nca ntangura gutegereza ico nokora après les études ndatekereza ukuntu nokwiinstara mu gisagara mutima wanje vraiment ucumpamagarira mu bintu byo koza imodoka mu kubora imodoka nuko muri wowe ukivyumva ntumva yuko umenga ivyo kuribwira cyangwa wumva ko nyene ubikunze nyene ubiryohera ugiye gukora ubwo buborayi mbo navyo nohamagarira n'abandi akazi ukagiyemo akariko kose utegezwa kukaja mu gakunda je nakajemo ndagakunda yego kandi cyane kandi karamfashije byarakoroheye kubaho uvuga ati jewe ndi umuborayi uko ari umuntu usanga bitamworoheye avuga ati mbega banakagasha nyambona ndiko ndoza izi modoka azonyumvira gute ya mashuri yanje yose nize sawa ukohoye ni kwa kudaha agaciro ikintu ukora umaze kudaha agaciro ikintu ukora no gutera imbere bica bikugora jewe ubuzima bwose nabayeho ndiko ndoza imodoka sinigeze ndabihisha
sinigeze ndabishisha inshuti n'abagenzi wanashima n'abantu narabaha adresse ego baransanga ku kazi atangorane kayaga tugatera inkuru muri wowe nta kazi k'ububorora gakundi nka kurya umuntu agenda mu biro ego ndagatekereza ko cyane kuko gatunze n'abandi benshi kuko naje karantunze apart okay cyo kuvuga nico gituma novuga yuko nta kazi gasuzuguritse bwo ifo ugakunde ndio bwana je ndagusanze ngaho ku ijob je ndahaza aho ndagusanze ngo wundi muntu ashaka kuba tomenya aho mukorera ijob yanyu mubakeneye yo basanga he mbo neza na neza ngaha ayi mudusanze ni quartier asiatique aye ni kuri station Interpetrol abantu barahaze cyane ku izina rya Sinekamyo ego ni kuri Sinekamyo uhavuze uko umuntu acahamenya direct acahamenya vraiment no kubakera barahaze cyane Sinekamyo harazwi station Interpetrol Sinekamyo ego ndio bwana ndashaka kutubwira eske ni umuntu wese aho umuborayi sanzwe umuga ntawukumira vraiment wari wese abyumvishemo yaba n'ukuze hariho abaza bakuze novuga yuko wari wese araba umuborayi okay nko ku munsi ngaha muze nk'imodoka nka zingahe aye bo moyenne iragoye ariko aha turashobora koza imodoka 50 30 gutyo yego intervalle ya 30 na 50 ndashaka mutubwire nk'ibikoresho umuntu akoresha ariko aroza imodoka mbo apare ya company ngabanza kwanza kwitunganya kuko turafise ibikoresho byinshi cyane akagura kwanza imashini tera amazi bayita crasher tera amazi sanzwe yoza neza cyane ifise pression no kuvuga ubushobozi bwo koza imodoka cyane bo apare y'ivyo tukagira aspirateur no kuvuga aspirateur yaspira imicanga indani mu muduga aboza imiduga barayi ya micanga yose kava usanga gapine karimye voilà indani usanga ari sawa voilà akabora yenyewe neza cyane koze novuga arafise iproduit ziwe agura kugira ziryohore umuduga nico novuga ego hama nawe umuborayi ubusabiki kugira ngo imodoka woge uza koza iza kubimeze neza mbo icyo usaba kwanza utegezwa gusaba company yuko utegezwa kuba yikwije kwanza iyo crasher kamaho urumva umutahe wa company isaba company yuko iba yipanze kuri abo bazoza voilà kugira umukiriya aje hidogi asange company ipanze neza n'umuborayi apanze neza kandi umuborayi birasaba yuko aba afise experience nziza kugira nezereze umukiriya Dio bwana ndashaka kutubwira ngaha mu imiduga y'ubwoko buwe mbo ndabona amajipe amakamyo yego aha no kuri tute marke zose turazoza guhera ku Magitros amavewiti murayabona zivoitire probox nizo mutabonye nyinshi cyane zitashitse kuri tele yego turazoza yego ndashaka ndakubaze ni kihe kintu umuntu yo kwirinda iyo ariko aroza imodoka niye bintu yo kwirinda ko bishika amazi nakoze cyane ahakoza woza imodoka mugabo kubera ko bisaba experience ibintu bikunda gutera ingorane mwaka kazi iyo yogeje umuntu adafite experience ni moteur koze moteur birasaba ubuhinga
kuko hariho ahantu bisaba yuko hadashika amazi bituma umuntu yaciye ngaha akabyiga neza baramwereka ategezwa kubyiga. Hari ishure ryigisha ingene boza imodoka? Ubyigishwa n'abantu bakuru bawe baba bagutanze aka kazi, baradutanguriye kuko umuntu ukiza ngaho uza nk'umunyeshuri, uza nk'umuyede komsa akakwereka byose. Rero moteri rero iri mu bintu bitera ikibazo cyane, ugiba yogeje umuntu atabifisemwo ubumenyi. Ndashaka kutubwira n'izihe ngorane zikunda kwibonekeza muri aka kazi kanyu? Ingorane zikunda kwibonekeza ahanini ubu hari izo nyene koza moteri. Yani wabakiriya ni sawa, nta kibazo mugiranira? Nta kibazo tugiranira kuko koza moteri tuca turaba ico gikorwa coza gikora umuntu asanzwe abifitiye ubumenyi kugira ntabe ikibazo hagati y'abakiriya na borayi, kuko ico kibazo kibaye na company ibishikiriye. Apare yuko nari navuze ikimoteri, ikindi kibazo usanga umukiriya yaje kogesha imodoka yiwe ishobora kuba irimwo ibintu bitandukanye, ahandi ashobora kugenda agasanga byabutswe, icyo bita gukorakora kwiba. Yego, muga ngaha natwe igitandukanye n'ahandi atwaza umukiriya azanye imodoka, ikintu cya mbere tumusaba kutwereka ibiriyo kugira namwe mu mutekanye, tugume dutekanye, kuko ashobora kuba yarajyanye kogesha ahandi hantu ataravye, mu gihe atatweretse ashagaruka we yashize mu mutwe yuko byariyo, ugaca usanga nitwe tuguye mu mporero z'ahandi hantu. Kandi n'inyuma y'ibyo aha turafise amakamera de surveillance, murayabona hariya. Wihenze agakorakora? Yego, murayabona hariya. Wihenze agakorakora? Yego, kamera ishimuzana aha no kuri cyo dutandukaniye n'ahandi, hari security y'ibintu byo mukiriya ikwiye. Apa yuko atwereka ibiriyo naho yo vyibagira, twebwe turame bucungira kuko turafise kamera de surveillance. Hagize ikibura ati tuja kuraba. Yego, kuri kamera kora umwanya wose kandi nziza cyane gose. Yego, wambwiye yuko uyu mwuga warawukoze kuva kera ndetse warize. Yego, mu mwuga mu kuwukora ndaza hari ibyo bagiye bashikako. Ndashaka yubwire abakunzi bo kwijob nk'ikintu umaze gushikako mu buzima kubera aka kazi, kugira ngo bumve yuko akazi kose iyo gakunze iyo akiyumvisemo karagira ahantu kagushikanye. Yego, nakubeshijeho gute? Sawa, kiro cha aka kazi nohera ko kamfashije kwanza, katumye nshobora kuba mu gisagara ibujumbura, kuko turazi ko bezwe zibujumbura zigoye, ko turapanze turirasiona kambara meme na famille tukayifasha. Ego semye je ndacyari umuseribateri mugabo ndagira waje tayari. Oya, ndacyari umuseribateri semye mugabo hariho bagenzi banje ngaha dukorana batunze imiryango kubera aka kazi. Kubera aka kazi nyene tujuru batonda ngaha direndi au dimanche, niko no bivuga diplome yo 31 batonda ngaha nyene. Ugasanga abana babo bariga ntangorane, ugasanga Darcy inzu barapanze ntangorane, abashitsi barabaronka bakabakiye. Yego, nabyo ibyo gafasha ni byinshi cyane kuko naje ntiwidoga kubona ukora uyu mwuga wo kwidoga. Vraiment sinidoga. Ndasabye rero umbwirire nk'abantu baba biyumvira ati umwuga w'uborayi ufise aho wagenewe gukora, ndasabye ubwire icyo babariye. Ofete ico no babwira ndabatekera nk'impanuro, ukaba uborayi no kuri nimba hari habawusuzugura n'umwuga mwiza cyane, kuko uri mu mwuga utuma ubaho ndetse neza, kuko iyo witunganije neza ukawufata neza ukekonomiza neza, ukuri iterambere uraribona ukarironka.
ntugaya ntiwidoga vraiment iterambere riraza ukarironka gashaka rero umbwiye abajeune bari muhira bakirindira ubuzi cyangwa bakirindira ico bokora cyo cyose gira akajambo abajeune cyo n'uwari we wese yifuza gukora ngateka abona ikintu yokora sawa abajene cyangwa abandi bantu bari muri chômage nk'impanuro jewe no batekerera nukuri ndahurumbira imyuga uno munsi kenshi nta mutahe gusaba mu mutwe gusa gusaba no gukerebuka n'inguvu gukerebuka mu mutwe ijob bisaba ubwenge kavuge neza hamwe n'inguvu ugakerebuka kabisa ugahurumbira ukaba tayari kumusa uzoba yinjiriye koza imodoka nta kibazo vraiment azoza bikunze apfe kubikora bikunda gusa nukuri nta gitesha ategerezwa kuzotera imbere Dio bwana ndashaka kutubwire namaze kumva abantu bavuga ngo uyu muborayi aje gukora aka kazi ngo kenshi ngo yashatse kugenda canke ari muri ako kazi nyene abazi gutwara imodoka ivyo rero nivyo barazimenyera ngaha canke hari ukuntu nyene bagenda kuziga je nofata umaze kuza ngaha uri mu mwuga w'iby'imodoka ico bikunda cyane mu gihe uba wiyumviye uba ufise iyo supri yo kumenya imodoka amusanzwe twigisha imodoka ibikorwa bibera ngaha n'ivyo koza komsa turabarongeka mu ma auto école kwiga ariko gusa biraborohera cyane kubera baba basanzwe bakora mu by'imodoka kabisa bakaca bagaruka kuko n'inyuma yaho benshi basohoka ngaha baca baja mu myuga yo gutwara imiduga Dio bwana reka ndagushimire cyane ndagushimiye cyane kandi biba murambi utuntu tayi duke tujanye n'uyu mwuga mukora mbwa nashaka kumenya okadio bwana kapfuye murakoze cyane nukuri ni sirino naronkeye ngaha nyene kadio bwana uko nyene ego ukuntu ryaje nkiri umunyeshuri wo koza imiduga uwanyiza umwarimu wanje mu byo koza yaraza nk'akarorero akavuga ngo wahora bibona gukorerwa haneza neza ndani neza ngo urabibona nguma mvuga nasanga nagumye nishuye ati ndiyo agaswahili ndiyo bwana tahasi urabona ukuntu bikorwa ndiyo bwana kumusa cyasanga abanyise ndiyo bwana uko nyene niyo ryavuye kabisa ryavuye ahanyene ngo ndi bwo muri kwa gukerebuka kwitaba ndiyo bwana kacaka bakazina gwawe yego musarcha bisirino vraiment nibyo banzi ko ngaho ndio bakoze yego nanjye ngiye narimenye munanye twahanze kugamga ndiyo bwana meze neza cyane gose ndiyo bwana reka ndabashimire rero murakoze cyane uzoye ikiganiro ciza cyane yego ndiza ko no mu jeune wese bizoga ico bimufasha ndabona kino kiganiro murakoze cyane nanje sinogenda ntabashimiye ndashimye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukatugendera mukatuganiriza mugashika ku rubuga mugashika kuri teraho dukorera ndashimiye cyane Pame Chanel iguma yagerageje kumenyekanisha imyuga benshi bita mito kandi ariyo usanga itunze abantu batari bakeya mwishimiye cyane so gendere n'indi myuga hariya kandi izogaruke n'undi munsi yego irabe hari ku bwanyu yego murakoze cyane kabisa twashimiye Pame Chanel cyane gose nayo irabashimiye cyane murakoze